Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Turabaye kaze muri kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikizwa n'ishengero rya Hope Church. Iri joro ni joro ryiza, ijoro Imana ateguye, ijoro ry'umugisha. Muka muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakagita rya 12 kuko ni bararikurikirana ni rya 11 rya Carama. Aho rero ni hafi y'ikiraro ca Gikoma. Rero uno musi rero canke muri ijoro ibyo tubateguriye ijambo ry'Imana, twabateguriye n'intahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ariko ndabibutse ko dufise ikona cy'iminsi 3 cyatanguye ejo kwa gatanu, nuno musi rero cabandanije kizorangiza ku musi w'ejo. Ku musi w'ejo rero tuza dufise amasengesho amiga mu gatondo, tugiye na miga yo ya saa 8. Ariko rero mu gatondo haba na saa 8 tuzosengera ukwezi kwa gatanu. Murabona ko ejo izoba ari tariki 3, tuza tukiri mu ntango z'ukwezi. Ndakwibutse ko Satani afise imigambi mibi ku buzima bwa buri muntu wese. Mu kwezi kwa gatanu nkuko amezi yose yama, ntihabura abapfa, ntihabura abagwara, ntihabura abahura n'ivyago, ntihabura ababukuna kuriya, ntihabura abadivorsa, ntihabura abagwana n'abagabo n'abagore n'ibiki. Hari ibintu bibi Satani ategura, kandi ivyo byose umuntu wese abigwama atazi ko biza kuba ego. Ariko kandi n'Imana yateguye ibintu vyiza cyane ku buzima bwawe. Arateguye ko ugira mariage, arateguye ko uronka yanzu, arategura ko uronka akazi, arategura ibintu vyiza. Ariko sasa nutasenga, Satani ashobora kuhava ashitse ivyo agomba ku buzima bwawe. Rero ku munsi w'ejo wa Mungu gwera 2:30 so tuko turasengera umuntu wese kugira ngo nawe Yesu amugirire neza. Uku kwezi kwa gatanu kuze kumubera ukwezi kwiza cyane, kuze kumubera ukwezi kumugisha, kuze kumubera ukwezi ko kwitabwaho n'Imana. Muri uku kwezi ntaze yegera afungwa, muri uku kwezi ntaze yegere yibwa, muri uku kwezi ntaze yegere adivorsa, muri uku kwezi ntaze yegere ntazanapfe, muri uku kwezi ntazagira accident, ntazagware, ntazaje mu bitaro. Muri uku kwezi ibintu byose bize bigende neza. Ndagutumiye rero kugira ngo muri uku kwezi kuze kubera ukwezi kwiza, ukwezi kukwitabwaho n'Imana, ukwezi ko kubona ivy'Imana iri kwirakora mu buzima bwawe. Imana iragomba gukora vyiza mu buzima bwawe, ariko ni utayiha ikibanza. Ku munsi w'ejo rero tuzoronka akaryo ko gusengera umuntu wese. Ego ndaguhaye kaze vraiment. Na hantu horoshe cyane, ni mu Caramagahahe. Uje uva kure, ababa hafi barahazi, uvuze kujya amabeni canke ryo bamwe bita rya 12 riri hafi ya Gikoma, abandi bakagita iryo kumbaho. Aba hafi barahazi, ababa mu Carama, Rubirizi, Gatunguru, Gahahe benshi barahazi, canke Kagirure canke aho Muitenga barahazi. Ariko rero uvuye kure ufata bisi muri ville, bisi ya Carama ayikatira ni ko G11 ucuja kukabarabara gakurikira. Ni nk'intambwe zingahe ibarabara rikurikira, bamwe biti rya 12, abandi bakarita ry'imbaho, abandi bakagita iry'amabeni. Niryo rikurikira urihagazemo uravye muri Carama ucubona urusengero ruri muri clôture. Hariho na portail ya bleu yanditse ko Hope Church. Turaguhaye ikaze rero ku munsi w'ejo. Uno munsi vyari bimeze neza, nejo kwa gatanu vyari bimeze neza, nejo rero kwa Mungu rero bizoba bimeze neza cyane ko niwo munsi tuza turangije igikorane, aho tuza turasengera umuntu wese akeneye ku kwezi kwa gatanu ko mubere kwezi kwiza. Ku munsi w'ejo rero tuzobasengera guhera 2:30 ego tusengera abimitwaro iyi n'iyindi. Ariko kandi isaha 8 tuzoca tutangura rero gusengera umuntu wese, kandi umuntu wese afise nawe nyene imitwaro. Kuvuga ko tuzokora kabiri, tuzokora mu gatondo 2:30 kandi tuzori dukore isaha 8. Ndagwaye kaze rero, reka sindabicisha amajambo menshi, reka muri aka kanya tubaha akaryo ko kumviriza intahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane muri ishengero rya Hope Church, byinshi cyane. Abantu benshi bariko barabohoka, abantu benshi bariko barabona ibitangaza, abantu benshi ubuzima buriko burahinduka.
buriko burahinduka. Yesu ariko arakora ibitangaza hano muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko akora ibitangaza mu bindi bihugu, ariko akora cyane cyane no mu ishengero rya Hope Church. Ndagwaye kaze nawe ntuzubure kuba muri uwo mwanya mwiza cyane kugira ngo nawe Yesu aguhindurire ubuzima. Kahise kawe karabaye kabi, ariko Imana irashobora guhindura kazuza kawe kakaba gashasha, bikaba ibindi bishasha. Ego ugahindurirwa ibihe, ntuzokwama uri wa undi asegerereza. Oya, ntiwaremwe kugira ngo ube gusegerereza, ntiwaremwe kugira ngo ube umukene. Oya, ntiwaremwe kugira ngo ube umukene, ntiwaremwe kugira ngo ube umuntu yapfutanye, ntiwaremwe kugira ngo ube umuntu agowe, ntiwaremwe kugira ngo umuntu yamagogwa misi yose, gukubitwa n'umugabo, gukubitwa n'umugore, kwa muri mu vyago, kwa mubura gahuzu, kwa atani birato wambaye, kwa abana baruyogwa mu ishure, kwa muyobegwa mu ishure. Ugasanga hari ibibazo menga bigenda bikurikirana, ukibaza ati mbega je nakocereje ikimana. Ugasanga ibibazo bigenda bikugwaho nibindi, kimwe kirahera ukibaza ngo biraheze, kumbe yaje deuxième partie ico kibazo. Deuxième partie heze hakaza troisième partie ico kibazo. Troisième partie yahera ukazubona haje ibindi bibazo gitanguye kandi version ya mbere y'ikibazo, version ya kabiri y'ikibazo, version ya gatatu y'ikibazo. Ugasanga bigenda bihindura ishusho, mugabo ugasanga n'ivya bibazo biguma bigaruka. Ariko arashaka guhindurira ibihe, ukagira ubuzima bwiza, ukagira ubuzima bushasha, ukagira ubuzima busagutse nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nawe urashaka kugirirwa neza nk'abandi. Hari abandi Yesu ariko aragirira neza. Reka ndagwe zimwe mu ntahe, si ntahe zose, oya, ndagwa zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shingiro rya Hope Church. Ni byinshi cyane, ariko nyemera ndagwe zimwe zonyene mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora byinshi cyane. Ndakwibutsa rero ko ku munsi w'ejo ntuzusibe kandi ntuzucererwe, ko abantu ni benshi. Urashaka kutaronka ikibanza c'imbere, ukavusanga wicaye inyuma, kandi waragombye nyene ko ushike imbere nyene nawe ugirirwe neza. Guhera saa 2:30 tuzoba dutanguye igikorwa ca Premier naho tuzotangura saa 8, kandi na Faraja Group rero izo dukinira udukino. Faraja Group yarateguye udukino twiza cyane bazodukinira twiza cyane, kandi abantu benshi barafashwa na Faraja Group. Murazi ingene yama ifasha imitima abantu benshi. Rero ku munsi w'ejo na Faraja Group nizobiri, hazoba ari n'amakora atandukanye, hazoba ari ibyo batandukanye, hazoba rero ni jambo y'Imana, hazoba rero no gusengera rero abantu kugira ngo batangurane ukwezi n'Imana. Reka rero nitubicisha amajambo menshi, tuhakajyo ko kumva zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko akora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mu izina rya Yesu. Amen. Akabazo, waje muri Hope umeze gute? None ubu umeze gute? Ulikuja ndani ya kanisa uko waje? Naje muri Hope, wewe wavugiye ku radio, nari umuntu ndandaza, hama ndahomba byose birahera, biheze ndavuga ati none ubuzima bwanje nzobaho gute? Bigiye kugenda gute n'abana? Kuko ndi mu mafise abana bahungu n'abakobwa babiri. Hama ucuvugira ku radio ati wewe urushe uremerewe, nimuze kuri Yesu arabaruhura. Hama jeje ndavuga ati none ko uyu muntu avuze ngo tugende kuri Yesu araturuhura, no mubona gute? Vuga kuri adresse, hama fata tagisifero ndayibaza urahazi. Tagisifero imbwira ngo ndahazi, njyana uzobukoze. Inje nari inkenye by'ukuri, amahera yose yaraheze, ubu amahera yaragarutse. Ukuri nta kintu mbuze, nukuri n'abana banje nta nzara barara, nukuri mu mperi yo Mana mashi. Amena. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Ninje muri Hope na telefone mfisa cyane gahinda mugabo ubu ndafite telefone itari ntoye. Yesu abahezagire. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Anje magaze ngaho shima Imana kuva shika ngaho muri Hope Church. Vrema jewe natanguye nyonga tagisivero. Nanguye nyonga tagisivero nayiko ndondera ikintu bitwa premi. Ndamirigwa nabi, ndababara, umuntu datarote acanyereka ngaho muri Hope Church. Maze guhashika ncaniga ukuntu wo kurondera, subira kuri ya tagisivero, ndakora n'umutima mwiza, ndasubira Imana iraheza ganca ndonka premi. Ni kuvuga ubu nivyo banacho manakimena nita atari kinga. Imoto ubu ndagendesha, ubu ngendesha abajaji, imodoka ndagendesha. Nukuri ndashima. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je naje muri Hope Church mfise inzu ari chantier,
ubu isa neza irayagayaga amangi ni menshi Yesu abahezagira Imana ikiranyugururira imigisha Yesu abahezagira amen amen Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya amen nanje abantu benshi barumvise ntahe yanje nkiza muri Hope Church nari umuntu nava mu Kanyosha n'amaguru ariko ubu aho ngeze kuri uyu munsi simenya gufata taxi kuva mu Kanyosha gushika ngaha nkongera nkafata iyindi no gutaha kubwize yigisho yagiye aratwigisha nagenda zikurikiza nza ndabona imigisha myinshi Imana bahezagiye amen 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe cyane amen andi baramukije mu izina rya Yesu amen izi nyigisho zatubereye nziza cyane kubazikurikiranye je ndibuka ngishika muri Hope Church twari ku mashure kumutanga aho bita mu Gikungu nari mu buzima novuga bubi kabisa bubi ndibuka ikindi gihe fata umwanya n'umuryango je n'abana n'umugore n'abana tushakwirirwa kuri eglise dusaba Imana kugira ngo iduhindurire ubuzima ama bivanye n'inyigisho twagiye turonka hari cyabaye nari mu buzima nashobora kwambara ishati rimwe ukwezi nari mu buzima madame yafize igitenge kimwe kigahera giheze tukabona kuronka ikindi nari mu buzima twari mu buzima bwo gukuranya impuzu butabamwe twari mu buzima habonetse urubanza tujako ntibyaba byoroshe nawe ucuvyumva uceruka mu rubanza mu bantu uca wumva ko bitari byoroshe twari mu buzima gufungura cyari kibazo mugabo uno munsi nibaza ko tuzinanye uno munsi woza nanjye no mutiza ga costume amen kandi bisabye ko tujana nanjye no kwambara kandi amen uno munsi madame woza kumutira gatengeye ukamuha amen rumva ko inyigisho zatubereye nziza cyane nibaza ko niwaziga ukazifata nka nkama hari aho nawe zizokugeza Yesu abahezagira amen 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe ishengero ry'Imana amen ngira nshime kimwe mu byo Imana yankoreye tugisengera mu Kigobe Hope Church itari mu Kirangaha byarashika ndibuka imyaka imwe byashika kugira nze gusenga n'umuryango byacangana bikanka bigashika ngahe bakuza gusenga kubera mbuze ingene shika mu Kigobe déplacement itike byansaba ibihumbi 2,000 ivyo byarashitse ivyo bihumbi 2,000 biraboneka mu nyuma bikanka ariko rero nagira shinga intahe mvuga yuko muri Hope Church twahezagiwe nahahezagiriwe Pasteur avuze yuko urushengero rugira gwimukire mu Carama naramvuze nti mu mutima none ko byanka mu Kigobe nkabura igihumbi cyo kumanuka ku rushengero n'igihumbi cyo gusubira muhira mu Carama bizokunda ko ikirere kiyongereye ariko ubu nagira ndabereke ivyo Imana yakoze ubu aho Hope Church yimukiye ngaha itike ndiha ibihumbi 10 birenga ariko rero ndashobora kuza gusenga kandi ubu niho nza gusenga Yesu nahabwa icubahiro amen Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe amen hama nanje nkiza ngaha muri Hope hari muri 2017 icyo gihe nakora akazi ko mu nzu mbere kenshi wasanga umenga nkora ijoro n'umurango ko na saa sita cyangwa saa hindwi yaragira ndiko ndakora ijoro hama uwo muntu nakorera yaranturubika cyane ariko sinifuza kurondera kandi kazi maze kuza muri Hope ndahamaze nk'ikiringo cy'amezi 2 niho mu ico gihe naciye mbona uburyo bwo kwikorera ibyanje
by'ukuri ubunya nta muntu uvuga ngo aranturubika nshatse kuja gukora ndagenda nkakora canke naho nshatse nk'ihikonje byose biva muri jewe uca wisinyira ikonje yego amen amen Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tashimwe amen nanje muri Hope Church nkihashika ubuzima ni bwari bwiza nari ngendera ku kamoto sinzi ko mukazi kitwa Jeho Kuki ako kamoto nicarako na madame n'umwana imbere n'ubundi nyuma ariko nkabona menga n'ivyari bihagije tuza turiga inyigisho turazifata zitubera inyigisho nziza Imana iraduhezagira turaronka imodoka kubwo twabonye umugisha muri Hope Church ngira ngo imodoka zoba zimaze kunyandikwa ko simwe canke zibiri canke zitatu eka mbere mfise n'inzu nziza cyane kuko mba mu bandi sinovuga ngo mba ahantu hagayitse oya urumva iteka Imana yampaye kubera aha hantu ico gihe wari upanze nari mpanze ahantu ngira ngo ndyamye mu gatondo mbyutse nabyuka menga nikoreye abantu bo muri quartier ariko ubu ndaryama ngira ngo nk'akabebe kubera Yesu ibyizankoreye amen amen Yesu aguhezagire Yesu nashimwe kandi amena nukuri nanje ndashima Imana nukuri nkishika muri Hope Church nari umuntu nkenye merewe nabi cyane nari mu buzima sinzi ukuntu babwira abantu b'Imana nari umuntu nambara igitenge ngira ndagihawe n'umuntu umugabo ntiyarazi kungurira n'agatenge ngo ndakambare naye mfise umugabo umva amahera yarose yose yaherera mu nzoga n'akarasiyo kabana sinashobora kukaronka muga maze kugera muri ishengero naye narazungurutse mu mashengero menshi cyane narabuze ubutabazi muga maze kugera muri ishengero nukuri narabonye nukuri Imana ubu mushinga nawe wanje aratanka mubona kandi akarasiyo nkakaronka kandi ubu igitenge cy'umugabo ndacyambara kandi ubu ndabayeho neza cyane kandi ubu mperuka kugura parcelle tugiye kubaka nukuri ubu unyandabe nameze neza cyane nuko ndashima Imana amen 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe amen ama jewe nshitse muri Hope nahasanze inyigisho nziza cyane zari inyigisho zituzanira ukwizera muri ico gihe umuntu yankoresha ariko misi yose yakwama yankindanza ambwira ati burya we waciriye amashure hagati ntiwize ivy'imishahara cyangwa ama promotion ushire ku ruhande iyo habaye nk'utuntu novuga tutuntu novuga tw'ingendo barashiramwe abandi mugabo je bambwira ati burya we ntufise diplome ya kaminuza ico gihe byarambabaza cyane ariko ico nagira ntomore nuko umwungere yaranyigishije ibyo kwizera no kwihangana muri ico gihe navaho ndababwiye ubutumwa bwiza kandi bikabanezera muri ico gihe no hace hasubira hagafatwa ingingo zo kuvuga ati wa muntu ahora tubwira ubutumwa bwiza ubu nawe mutamusizemwo ntimuzovaha Yesu ashimwe cyane muri ico gihe ndagishimira Imana Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe cyane Imana ishimwe gose ndizera ko mvise intaye z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church ariko akorera benshi cyane ibitangaza nawe ndagwaye kaze nawe Yesu akugirire neza wumvise ivyo Yesu ariko arakora kandi ntaraba ku butoni ntaraba ngo nabagore gusa ntaraba ngo nabagabo gusa agirira neza bose yaba papa yaba mama agirira neza imisore akagirira neza inkumi turagwaye kaze rero mu ishengero rya Hope Church aho biko birakorega ndibaza rero ubwo bufise amatsiko ati none ivyo bitangaza biko bikorerwa he naha muri iki gihugu cy'u Burundi ego cyane na mu gihugu cy'u Burundi naho mu ishengero rya Hope Church ni mu Cyaramagahahe reka ndaguha adresse ntiyagoye uba mu Cyarama canke mu Gahahe canke mu Rubirizi canke mu Kinama canke mu Bukirasazi canke aho mu Itenga canke aho mu Gatunguru uba muri iyo micungararo benshi barahazi n'ababa mu zaci bitoki ngaha mu Kamenge benshi barahazi ko ni hafi cyane no kuvuga
novuga ubabwiye ati kwibarura ry'amabeni baba hazi kwibarura ry'amabeni riri hafi y'uruzi gikoma abantu benshi baba hazi ariko kandi no kubwira nti nimba uje uva kure ufata bisi muri ville aho uvuye hose hari hose ufata bisi muri ville bisi ya Carama bisi za Carama ziriho igushikana kwibarura rya 11 kuri station Kobile aho rero kwibarura rya 11 ucufata ibarabara rikurikira ibarabara rikurikirana ibarabara rya 12 niryo benshi bagita rya 12 mugabo ntibarariha iryo zira rya 12 ariko rero bamwe bagita rya 12 uvuye ku gihe 11 ucuja ku ibarabara rikurikira rya 12 nk'uwegereza uruzi gikoma canke ikiraro ca gikoma maze ni intambwe z'Ikenya gusa uvuye ku gihe 11 naho baza ubahagaze kuko aho kuri station aho amabisi akatira hari ama bajaji hari ama moto hari ama taxi velo hari ama taxi voiture naho baza umuntu matinyereka ibarabara ry'amabeni nibarabara rikurikira biti ry'amabeni abandi bakarigira 12 abandi bakabita kumbaho ko bahadandariza imbaho uhagaze nyine aho nyine ushitse kuri 12 ugahagara aho nyine badandaza imbaho aho nyine kuri iryo barabara ry'amabeni ukaraba mu Carama ucubona ishengero rirerire gutya riri muri clôture hama portail ni ya bleu ego ryanditse ko Hope Church portail yanditse ko Hope Church naho nyine ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera turagwaye kaze rero ku munsi wejo tuzatuko turasengera abantu bafise imitwaro abantu bafise imibabaro abantu bafise ibibababaje abantu bafise ibibaguye abantu bafise ibintu bibamereye nabi reka ndakubwira ikintu nari nakivuze abantu benshi rero ntibibuka gusengera ukwezi cyangwa gutegura ukwezi kwabo Satani afise umutego aba yateze buri kwezi reka ndakubwiye ko buri kwezi ntihabura bagira accident buri kwezi ntihabura bibwa udutelefone bama batumereye nabi ibintu byo munzu ugasanga babivye amafaranga babivye kuri konte babivye ibinabiri ugasanga babivye ugasanga umuntu ariko arahura n'ingorane kumbe zateguwe imbere y'igihe Satani akaba yarabiteze imbere y'igihe akabishinga akavuga ati muri uku kwezi kwa gatanu uyu nakazogo cyagwe kiniki uyu nakana ahure n'icyagwe kiniki rero wewe nusamara nutaba amaso ugasanga uri kurabifata menenerwe cyago Satani yateze kirakubako kirakubako kuko nta kindi kintu wakoze kizibira ariko ikintu gisibira s'amafaranga subutware ufise si ukubuhambaye canke ikibizibira n'amasengesho kuko Satani atinya Imana duhamagara Imana kugira ngo izibire ivyo bihengere byose Satani yashizeho amaksida Satani yateze ko ategeza kubaho umuzima bwawe tukayazibira erega buri kwezi barahamba sinzi kubizi buri kwezi abantu barapfa buri kwezi abantu baravunika buri kwezi abantu baragwara buri kwezi barafatwa n'imigera bagafatwa na za diabete na za hypertension na za asthma na ingwara zimwe nini na ntonto twa malaria nato ntitubura kwicishamwo twa typhoid ugasanga ibicurane byaki byaduze byamanutse uku kwezi kwa gatanu kuze kukubera ukwezi kwiza mu mezi yose wabayeho kukubera ukwezi kwiza ibyawe bibe byiza ukwezi kwa gatanu uzoze tugusengere ego ni itariki zitatu nejo itariki zitatu ndagwaye kaze uzoze ndagusengere erega n'umuntu rero yaragomba kwitoza ku bushinga amateka uraza tugusengere nimba bagomba kwitoza mu gishingo ikinakiriya uraza tugusengere ukwezi kwa gatanu kuze kukwerere kukubera ukwezi kwiza ego uraza tugusengere ukwezi kwa gatanu kukubera kwiza ntugire isoni Yesu arashaka kugirira neza ibitangaza bigakoreka ego cyane nawe ukabamwo kubera iki none we ntiwavukiye amezi 9 kubera iki nawe utogirirwa neza we ntiwavukiye amezi 9 ego cyane none wavutse amaraso yawe ntatukura ego nk'ayandi nawe Yesu kugirira neza nimuzo kwitoza mu bajenama bakomine nimbuzo kwitoza mu gishinga kinakiriya icyo zo kwitozamo nawe uraza tugusengere kugira ngo Yesu akugire neza ukwezi kwa gatanu koze kukubere neza abandi uzahumva ngo bagiye kubapfumu abandi ukazamva bagiye we ni wiyizire ku Mana urabi vy'Imana izo kugirira neza ingene izo kugirira neza ni mu Carama gahe ntihagoye ni mu Carama gahe naho utofata bisi ufise voiture yiwawe ugenda ufata rya barabara rija ku Muzinda ugeze kuri station Kobile ukacubandanya gatonya nk'ugomba gushikira ikiraro ca gikoma uca winjira mu ibarabara bita iry'amabeni uginjiye mu cubona ishengero kuri portail ya bleu handitse ko Hope Church
ego handitse ko Hope Church turagwaye kaze. Ufata taxi, ufata voiture, utafata taxi voiture, ufata taxi vélo, canke ufata taxi motard, canke taxi bajaji, umubwira ati njana hafi y'uruzi gikoma kujya mabeni mu Carama. Acaza directement ashitse ucumubwira ati kwishengero rya Hope Church. Mbere abataximene benshi barahazi babwira ati kuri Hope Church benshi barahazi nurida kumubwira vyinshi akubwira ati kujya mabeni kuri Hope Church mucamuza kandi usanga ari vyiza cyane ego cyane. Yesu aguhezagire cyane. Ndagwaye kaze ku munsi wejo isazi 2 n'igice tuzadutanguye dusubire kandi isaha 8 tuzosenga kabiri ku munsi wejo. Turagwaye kaze kugira ngo Yesu akugirire neza nawe kandi yo kugirira neza nkuko yamagiriye neza nabandi kandi nta mpamvu nimwe atokugirira neza. Yesu aguhezagire akwiteho akugirire neza akubabare. Urashobora kujuragirika gatonya reka ndaguha nimero zo mu protocole ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03. Kaze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Reka uyu mwanya rero tubaye akajyo ko kumviriza ino ndirimbo ya Choral Hope Choir. Ni choral mu ishengero rya Hope Church Hope Choir bagira baturimbire kano karirimbo maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'aka karirimbo kugira ngo dusezerane. Barakoze cyane rero abarinzi ba Choral Hope Choir kuri akarimbo nubwo tugaciriye hagati ariko ndakwibutse ko ndaguhaye kaze ntubure kuza haroroshe cyane. Navuze ni nimero za telefone 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03. Yesu aguhezagire ugira ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha, ijoro ryo kubona Imana, ijoro ryo kwitabwaho n'Imana. Urota Imana, iri joro urota Imana. Nimba wari ukangagurika muri iri joro ntusubire gukangagurika. Iri joro nimba umwana yahora ashuha cyangwa akagwaragurika cyangwa imwahora mushwana n'uwo mubakanye, iri joro ribe ryiza cyane, wisinzire nk'akabebe, wisinzire neza. Ejo mu gatondo uzozindukire uja kuri Hope Church. Yesu aguhezagire akwiteho. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Carama gahahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12
hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.